Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabifurije umunsi mwiza w'amahirwe, ndabifurije umunsi mwiza wo kuroranirwa, ndabifurije kubona ikiganza cyiza cy'Imana gikora ku buzima bwanyu. Umwami Yesu abahezagire, mushishikare gukurikirana ijambo ry'Imana. Ni byiza cyane cyane, ni by'igiciro kuvyukira ku byanditswe byera, ni by'igiciro cyane. Bene data, turi mu gihe cyo kurangiza umwaka wa 2025. Reka nkwifuze kino kintu: gira umwete wo kwegera umwami wawe, gira umwete wo kwiha Imana. Haleluya, ni iby'igiciro rwose. Dusengane nawe muri Zaburi ya 73 umurongo wa 25 haravuga ngo ninde mfise mu ijuru atari wowe, kandi mu isi ntawe ngomba atari wowe. Haleluya, ni wowe nkeneye mwami, ni wowe nshaka. Ndakwifurije kugira inyota yo kurondera uyu, gira inyota yo kurondera uyu mwami. Ninde mfise mu ijuru atari wowe, ninde mu ijuru ariko atari wowe. Haleluya, kandi mu isi ntawe ngomba atari wowe. Mureke mbabwire, iyo ubuzima bwacu buri yatashe kuri we, niwe adukonekita n'abantu ngaha muri ino si y'abazima. Bene data, urakeneye, ndashaka kumwifuza kuruta ibindi byose. Mu ijuru ntawe ngomba, no mu isi ntawe ngomba atari wowe. Ni wowe nifuza Mana. Ndakwifurije kurangiza uyu mwaka unyote w'Imana, ufite Imana muri wowe, igitaramo cyaka mu buzima bwawe. Umurongo wa 28 haravuga ngo ariko njewe kwegera Imana, ariko njewe kwegera Imana nizo byambere amahirwe. Urakeneye amahirwe muri nosi, urakeneye kurangiza muri uyu mwaka ufite amahirwe y'Umwami. Rondera umwami. Ariko njewe kwegera Imana niko kwambere amahirwe. Ariko njewe kwegera umwami niko kwambere amahirwe. Umwami uhoraho niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze ibikorwa wakoze byose. Haleluya. Ariko njewe kwegera umwami, ariko njewe kwegera umwami, ariko njewe guheza umwami umwanya nizo byambereye amahirwe. Ndakwifurije kwegera umwami, ndakwifurije gufata ingamba nziza zo kurangiza umwami uri yatashe ku mwami wawe. Yobu igice cya 22 umurongo wa 21 haravuga ngo enda rero niwe yuzuze nayo ubone kuba amahoro, ko niho uzobona amahirwe. Haleluya, urakeneye amahirwe, urakeneye amahoro. Bene data, urakeneye amahoro muri nosi, muri nosi urakeneye kubaho ufite amahoro. No kwegera umwami, no kwiyuzuza n'umwami. Amen. No kwiyuzuza n'umwami. Iyo twiyujuje n'umwami, haleluya, iyo twiyujuje n'umwami tugira amahoro, tugira amahoro mu mitima yacu. Enda rero niwiyuzuze nayo niho uzogira amahoro n'amahirwe. Urifuza amahirwe muri nosi, yuzuze n'Imana. Haleluya, abatashe ku Mana, ibintu byawe nibibe mu Mana, amahirwe azagukurikira, uzogendana nayo. Haleluya, mu izina rya Kristo Yesu ndakwifurije rino jambo, wiyuzuze n'umwami, niho uzoronka amahoro n'amahirwe. Dawudi we yavuze ngo, Zaburi ya 70 yavuze ngo ariko njewe kwegera Imana nizo byambereye amahirwe, nizo byambere nibyo giciro. Ariko njewe kwegera Imana niko kwambere amahirwe. Amahirwe yanje no kwegera umwami, amahirwe yanje no kubatasha ku mwami, amahirwe yanje no kugendana n'umwami. Ariko njewe kwegera Imana nizo byambereye amahirwe. Haleluya. Yobu azi kubyandika neza, aravuga ngo enda rero yuzuze nayo ubone kuba amahoro, uko niko uzobona amahirwe. Haleluya. Abantu bo muri nosi twese ibintu bibi turabikeneye, amahirwe n'amahoro turabishaka. Kugira ngo tubironke rero, reka tuyuzuze n'umwami, reka twegere umwami wacu. Haleluya. Reka njewe kwegera umwami, reka ndamwegere, reka ndamuha ikibanza kimubereye mu buzima bwanje, reka ndamuha ikibanza kimukwiriye mu buzima bwanje. Kwegera umwami nivyo byambereye amahirwe. Ndakwinginze, umurongo wa 22, ndakwinginze wemere kwigishwa nibiva mu kanwa kayo, wemere kwigishwa nibiva mu ijambo ry'Imana. Amen. Wemere kwigishwa, wemere kugaburirwa. Haleluya, nibiva mu kanwa k'Imana. Ibyo nibike ni ijambo ry'Imana, amajambo yayo uyabike mu mutima wawe. Amen. Amajambo yayo uyabike mu mutima wawe. Yaravuze
Zaburi ya 119 umurongo wa 11 yaravuze ngo amajambo yawe nayabitse mu mutima wanje mwami kugira ngo singucumureko, narayafashe nayabike mu mutima wanje. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Wemere kwigishwa nibiva mu kanwa kayo, amajambo yayo uyabike mu mutima wawe. Umva, ntukigere ukora ikosa ryo gushira amajambo mabi mu mutima wawe. Ntukigere ukora ikosa ryo gufata amajambo mabi yose yakubwiwe ko uyashire mu mutima wawe. Ntukigere ukora iryo kosa mu buzima bwawe. Umva, amajambo yayo yafate ariyubika mu mutima wawe. Urakeneye kubaho mu rugo rwawe hari amahoro, yuzuze n'Imana. Urakeneye gutunga urugo muzoramba bwuzuye amahoro n'amahirwe. Umva, Imana ibe santere y'urugo rwanyu, mwiyuzuze nayo, ariyo mugira wa mbere. Zaburi ya mbere, Zaburi twasonye bwa mbere yavuze ngo mwijuru ntawe mvize no mwisi nawe ngo batari wewe, abe ari we mubakwaho, abe urutare rwanyu mubakwaho. Sifa kwa Yesu Masiya. Haleluya. Ni wiyuzuze nayo, ni uzoronka amahirwe n'amahoro. Haleluya. Amahoro ntahandi twoyaronka ni kuri Yesu mwana w'Imana. Ntahandi tworonka amahoro. Kandi agiye kuja mu ijuru yarayadusigiye, yaravuze ngo ndabasigiye amahoro. Kandi amahoro yanje ntameze nkuko abisi batanga. Sifa kwa Mungu. Ndakwifurije amahoro y'Imana. Ndakwifurije kubaho ufite amahoro y'Imana. Izo navyo bigusaba iki? Bigusaba kwizuza nayo, bigusaba kubatashe muri yo, bigusaba kugendana nayo. Sifa kwa Mungu. Amen. Ni wiyuzuze nayo. Icya kabiri, wemere kwigishwa, wemere ijambo ry'Imana, kandi ijambo urishire mu mutima. Paulo yabwiye Abaroma, arababwira ngo ijambo ry'Imana ribe hafi yanyu, ribe mu kanwa kanyu ndetse no mu mutima wanyu, ribe hafi. Haleluya. Ribe mu kanwa kanyu no mu mutima yanyu. Yobu yavuze ngo amajambo yayo uyabike mu mutima wawe. Haleluya. Uyabike mu mutima wawe. Yaravuze Zaburi 119 umurongo wa 105, aravuga ngo ijambo ngo mwami, ijambo ryawe ritara rimurika ibirenge byanje, n'umuco umurika mu nzira zanje. Haleluya. N'umuco umurika mu nzira zanje. Wemere kwigishwa nayo, wemere kubahatashe n'umwami, wemere ku buzima bwawe bwiyujuje nawe, niho uzoronka amahoro n'amahirwe. Nimba ukeneye amahoro n'amahirwe muri buno buzima, bene data mureke ndababwire, rwanira amahoro. Satani ntaza gutwaza amahoro, ntaza gutwara amahoro. Amahoro ni kimwe mu byo Yesu Kristo yadusigiye. Umurongo wa 25 muri Yobu ya 22 aravuga ngo maze ishobora byose izakubera itunga n'ifeza y'igiciro kinini. Ishobora byose. Haleluya. Niho uzonezererwa ishobora byose. Ukunamurira amaso yawe ku Mana, ukunamurira amaso yawe ku Mana. Iyo ugize ishugabira kizokubera ukugomba, kandi umuco uzomurikira mu nzira zawe. Haleluya. Umuco uzomurika mu nzira zawe. Iyo ugize ishugabira kizokubera ukugomba, kandi umuco uzomurika mu nzira zawe. Nta mugisha bene data, mva nta wundi mugisha no kubwira, ukwiye kwiyuzuza n'umwami. Dawudi yavuze ngo mwisi ntawe ngomba no mwijuru atari wewe Mana, ariko jewe kwegera Imana nizo zambereye amahirwe. Ariko jewe kwegera Imana nizo zambereye amahirwe. Ndakwifurije aya mahirwe, ndakwifurije aya mahoro. Urifuza amahirwe n'amahoro, egera umwami wawe, muheze ikibanza kimukwiriye mu buzima bwawe. Reka ndagusengere. Ndagukunda Yesu. Haleluya. Ariko jewe kwegera Imana nivyo byambereye amahirwe. Ndasenze natura ngo mu izina rya Kristo Yesu, umuntu wese uri kuranumviriza, umuheze inyota yo kwegera wewe, kuko ni wowe soko y'umunezero, ni wowe soko y'amahoro, ni wowe soko y'ibirato zacu. Mu izina rya Yesu Kristo utugirire ubuntu butangaje Mana. Haleluya. Harimo muri twe uri kuranumviriza arwaye, ababaye, afise umutima urushe, yarerabuza amahoro. Ndasenze ngo muheze amahoro, muha amahoro mwami. Ndasenze natura amahoro mu mutima we, mu izina rya Kristo Yesu. Umwuzuza umunezero, umwuzuza amahoro, umwuzuza indirimbo sha, umwuzuza ubwiza, umutoneshe, umuheze gutoneshwa mu izina rya Yesu. Data, ikiganza cyawe cyiza kimukoreko, urwaye akire, urushe aremerewe mwami mu mitima umutabare mu izina rya Kristo Yesu. Ikiganza cyawe cyiza gikoreka ubuzima bwiwe. Urakoze. Icubahiro n'amashimwe bikugarukire mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen.